shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Frank Kaze urakoze gufata uyu mwanya kugira tuganire gatoya muri uru rukurikirane rw'ibiganiro abarundi bo mu ntara zose mu buzi bwose mu buzima bwose basangira n'abandi ibyo baciyemo mu bibazo Burundi bagiye bugira. Frank Kaze izina ryawe ni rihe? Jenny Gerard Nzohabona. Ego. Kubera iki witwa Frank Kaze? Nitwa Frank Kaze kuko iryo zina narifashe igihe nakorera mu bushikiranganje bujeje gutahukana impunzi kuko ico gihe nari mfise contrat yo gukorana n'ubushikiranganje umwanya wose. Hanyuma rero isanganiro rikeneye umuntu avuga makuru mu gitondo saa moya. Hanyuma rero ngenda gukora ibibazo mu isanganiro bari bakeneye uwo muntu anje navuga nti saa moya jewe uwo mwanya ndawufise ko ari amakuru y'iminota 15 umva naheza saa moya n'iminota 15 ngaca nirukira ku kazi nkatanga bose saa moya n'igice nashika saa moya n'iminota 25 abantu bakambira ngo bumvise umuntu avuga nkanje mu isangana nkabwira nti jewe umuntu no kuri je nanje baramumbwiye kuva kera mugabo ntawenze mugabo yari jewe. Hanyuma rero umva niko byagenze ko ntaye gukorera abantu babiri kwizina rimwe. Nzohabona ni izina rya papa wawe cyangwa izina ry'uwawe gusa? Ni rya papa. Papa yitwa Nzohabona Antoine. Papa wawe yagiye ryari? Papa uko ndavyumva kandi bitegezwa ko ari ivyo kuko bivugwa na ba data wacu papa yarareze batonyi biwe bikavugwa na mushiki wacu mukuru ico gihe yarakuze yaraciye ubwenge niwe yaraciye ubwenge muhira. Hanyuma bakavuga yuko yishwe yatwawe mu kwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma kugeza ubu nta hari mu 2022. Ego. Urusimya kingahe? Ico gihe nari mfise imyaka 4. Papa wawe umwibuka gute wewe? Jewe papa noba ndiko nabesha mvuga yuko ndamwibuka. Ikintu cyonyene ndamwibukirako baguma banyibutsa nuko bancokoza yuko baguma bavuga yuko ari je namenye gutwara imodoka imbere y'abandi bose ngo kubera imbere yuko asora imodoka agiye ku kazi yamashira ku bibero hanyuma ngaca mfata volant hanyuma gaca nkuramwo ari uko imodoka igeze hanze. Ico kindahwihwisha ndabona umengo no ndabibona gato mugabo navyo mbona neza mugabo nivyo bambwira kandi nanje nabona umengo vyaraba. Yakora iki umuvyeyi wawe? Papa yari yize ivyo agronome hanyuma akaba yari umuntu bavuga yuko yarakomeye cyane ko bavuga yuko ari we yagize ajya ma jardin public azwi cyane Bujumbura ya Munyakabiga izo mu Ngagara bakaba bamwita ngo Bwanashamba. Ego kikera babita Bwanashamba. Ego ariko banavuga yuko barabaye n'umushikiranganje babita ngo ministre d'État ibintu vya gutyo mu bintu bya bitajanye n'ivyo yize mu bijanye n'amagara y'abantu. 72 yagiye gute? 72 uko ndavyumva cyane bivugwa na ba data wacu na cyane umwe muri bo mugabo nawe akavuga ati je urumva ko baraje kumutora mugabo nanje nategeza ku nariko ndondera ukuntu nanje nyagamagara yanje ukuntu ninyegeza mu nzu. Avuga yuko yabonye abantu baza muhira hanyuma baramutora hama bamujana mu mengo mu nyimbari jeep nyimbari camion sinibuka neza ko ndabiheruka kera abivuga mugabo avuga yuko haje abantu bamutwara mu modoka
barabasivile barabasirikare barabasirikare ego bavuga ko mutwara iki nta kintu na kimwe bigeze bavuga babonye uyu data wacu avuga yuko yabonye gusa abantu baza hama bakamutora hama baramujana hama kugeza ubu ntarengero giwe tuzi nta gakuru mwigeze muronka nyuma y'aho giriye kuko ati yo bari ngaha cyangwa yo bayaguye hariya nta namba nta na gato uretse yuko nka mukuru wacu imfura muhira niwe yoba avuga ati ahantu bashobora kuba baramuhavye ko ari hafi ya aeroport y'Ubujumbura nica avuga ati kuko ndibuka rimwe yo duca imbere ya ntuzeye yo turi kuri rya barabara rija ku kibuga c'indege yahora afatwa n'ibintu ukabona yuko ababaye cyane kuko yaca twereka ari ahantu hari ikintu kimeze nk'igihome kirekire cyane mugabo atanzu yubatsemo sinzi ko wowe uhabona we yavuga ati ahantu hari amazi ava akavuga ati papa ashobora ategeza kuba hambwe hariya birashoboka yego yaziziki kunda vyumva numva ngo ashobora kuba yahowe ko yari umuhutu akaba yategeza kuba yarondewe mu bandi kubera yize kuko nuyo mvuga data wacu iryo joro nyene yaciye arara ariko arahunga agenda n'amaguru muri Kongo ego papa umuvyeyi wawe atarapfa mwari mubayeho gute umuvyeyi atarapfa twari tubayeho neza ubuzima bwari bumeze neza niko ndavyumva kandi nibaza yo kwico gihe nanje ngira ngo teza ko ariko byari bimeze kuko nibaza ko ataco umuryango wari ubuze kuko no muntu bavuga ko yakorera urumva yagenda gushinga ama projet y'ibintu bijanye n'uburimyi mu ntara zitari nke Ibururi Gitega Ibubanza yakoreye ahantu henshi mu gihugu umva yuko nibaza ko umuntu yarakenewe nk'uyo yuko atari ibintu by'uburyo byari bibuze aho umuvyeyi wanyu bamutwariye hari cyahindutse mu buzima bwanyu ego gitegerezwa kuba carahindutse kuko aho twahora tuba mu Nyakabiga ya mbere twaciye tuhava hanyuma tuja kuba mu nzu yariko arubakisha mu Nyakabiga ya gatatu ariko nibaza ko iyo yari kuba kiriho yuko tutari sinzi ko twari kuja mu Nyakabiga ya gatatu ubwo byari bimeze kose nk'iyo modoka nariko ndavuga ntayo nasubiye kandi kubona muhira biravugwa yuko hari ibintu vyinshi bishobora kuba byarafashwe na leta vyiwe ubiravye nk'uyo yaradukuriye uyo mukuru wacu hariho nabandi bakuru banje bari bahari mugabo si bose bari baciye ubwenge nkawe ntibari bakuze cyane ubiravye ni hahandi adashaka cyane kwinjira mu byashikiye papa atashaka kubitubwira cyane ngira ngo kugira ngo ntihagire ibintu vy'agashavu bitujamwo mugabo ivyo numva nuko hashobora kuba harafashe ibintu bitari bike byari bya papa nababinyaze ni leta yabinyaze canke n'abantu baciye babinyaga ni leta yabinyaze yego leta n'abantu gushika ubu wewe uvuga uti umuvyeyi wanje yarapfuye nta nkeka kuko hariho benshi batwawe imiryango kenshi ubona umenga yagumye yiyizera ko umunsi umwe bazoteba bakagaruka jewe ubu mvuga nti ugupfa ko ategeza ko yarapfuye ariko ndibuka ibintu
ikintu gishobora gutwenza nkuko gishobora gutuma umuntu ababara. Ndibuka nkiri umwana muto cyane ngiye kungena ku ishuri kuri Saint Michel mva mu Nyakabiga muhira, hariho umugabo w'inzobe kuko ifoto ya papa yari muri salon. Umugabo w'inzobe yasa n'umuntu umwana mwiza afise umutima mwiza cyane. Nari maze kumubona rimwe, kumubona kabiri, nkabona sa cyane na papa. Hanyuma rero jewe nakunda guca imbere ko nari maze kumenya ahaba. Narakunda guca imbere y'urugo rwiwe, rimwe nkanaguma iminota mike kugira ngo ndabe yuko yosohoka canke agashika kugira ngo ambone, ndabe yuko hari akantu yonyereka ko yoba yamenye canke ko n'akantu na gatoyi. Ndibuka yuko ivyo bintu vyamaze igihe ndiko ndahaca ngumye imbere y'urugo rwiwe, nize ko kuba papa wanje. Mu ndero yanyu muhira no mu buzima bwakurikiye, ibyo bintu mwabibayemwo gute? Umwana atakigira se, mu muryango se yagiye, ntimuzi icyo yazize, atari ubwoko bwiwe, ngira ngo kuko ariko arabivuga, ingaruka byabagize ko niziye. Jewe ikintu kuri ico kibazo, ikintu ca mbere notangura gushimira umuvyeyi wacu, mama wacu, kuko ntivyari byoroshe na gato, kuko papa yapfuye akiri muto cyane, yari afite imyaka 43. Hanyuma yari afite abana 9. Numva yuko yari yihuse cyane mu kuvyara umuntu. Hari abavuga ati umengo yarazi yuko yogiye hakiri kare kugira ngo asigure uvyaro rungana gutyo akiri muto gutyo. Umva ntivyari byoroshe kugira ngo umuvyeyi arera abana bangana gutyo ari we wenyene, abana kandi bakiri bato cyane. Ico ni ikintu ca mbere. Hama ikindi ca kabiri, mama yari umututsikazi w'umuganwakazi. Ivyo bintu nta bintu yigeze n'umusi n'umwe abicisha mu kanwa. Nta kintu kivugwa ngo n'umuhutu, ikintu citwa ngo umuhutu cyangwa umututsi yigeze acisha mu kanwa n'umusi n'umwe. Ahubwo jewe nkuze naratangara cyane numvise mu muryango wanje bariko baravuga ibintu by'abahutu n'abatutsi. Maze gukura nabimenye nakuze cyane, ntazi ibintu by'abahutu, ibintu by'abatutsi. Nkavuga nti mama tegerezwa kuba yabigize gutyo kugira ngo ntihagire ibintu vy'ishavu, ibintu vyo kwiyumvira ngo ni naka yoba yaratwiciye uyu canke ngo ubwoko bunaka bwa bwarabikoze. Mwavuga ati nshaka ko abana banje bumva akahise k'igihugu, bamaze guca ubwenge, bamaze kumenya ikibi n'iciza, bavuga bati bamaze kumenya ingene bavyifatamo neza. Wavuze ibintu vy'ingaruka, nibaza yuko uko bigenda kose biteza ko byaragize ingaruka mu buzima na cyane bwa bakuru bacu, kuko bobo urabona yuko bari baciye ubwenge igihe papa yapfa. Nibaza yuko bategeza ko bavuga bati hari ibintu vyinshi byahindutse mu buzima, ibyo tworonse, ibyo twogize nk'amashuri bokwize, bavuga bati twokwize nk'amashuri, amashuri meza yaba papa gihari, tugifise uburyo bukwiye kugira ngo twige. Ko numva papa ukuntu yari ameze no kubona yarongoye umututsikazi, ko sinabaza yuko yoba yarongoye umututsikazi kubera umututsikazi, nibaza ko yamurongoye kubera yamukunda. Yari umukobwa bahuye, hanyuma aramugomwa, aramukunda. Mugabo sinibaza yuko ibintu vy'amacakubiri yuko vyoba vyari muri we, kuko nibaza ko yakunda mama kandi yakunda n'abana biwe yamuvyayeko. Uno munsi biraboneka ko mu rugwi ujejwe kurondera ukuri no guharanira mu Burundi uri kurarondera ibisigarira bagiye barishwa mu gihugu.
na cyane cyane bagasa n'abariko bararondera ibyo bishwe muri 72 abahutu bishwe muri 72 cyane cyane. Wowe ubonye kiriya gikorwa bariko barakora uno munsi ukibona gute? Naho wibaza ati ngira na data zohava ibisigaye byo biboneka. Je mvuga nti ibisigaye bya data bibonetse byo bari byiza cyane kuko ahambanywe iteka kuko ndibuka yuko twamuciye ku rupfu mu 2014 mu 2014 yego mu 2014 niho twamuca ku rupfu twamuciye twavuze tuti ubu harageze kubera ico gihe bavuga yuko wiciwe unyurujwe utwa wawe utashobora kugira kuganduka canke ngo no kugandara yuko bitashoboka. Ico gihe rero nibo bavuga bati reka duce ku mazi plutôt tumugandukeko hanyuma rero turamugandukako. Ivyahavugiwe ni vyinshi ariko rero tugarutse kuri ico kibazo mvuga nti ibisigarira vy'umuvyeyi bishobotse kuboneka ni ikintu gikomeye cyane. Mugabo je kuri jewe ivyihutirwa abarundi bakeneye nibaza yuko atari ivyo cyane. Nibaza yuko abatwara igihugu bashira inguvu cyane cyane yuko ivyashitse ivyahitiye yuko bidasubira. Apa nivyo 72 gusa mugabo ivyatwaye abarundi ibihe vyatwaye abarundi bose bibi hawa 72 mu 88 mu 93 canke mu 2015 bikinabandanya n'ubu. Ikintu gikuru abarundi banyotewe nuko ubwa mbere na mbere yuko abandi bavuga yuko icambere nuko umuntu wese akoze nabi imbere yuko abantu bagaruka muri kahise ahanigwa ico yakoze. Ubutungane bukabutungane nyakuri bukabutungane kuri bose. Hanyuma ivyo muri kahise bikaza mu nyuma. Hanyuma ikindi kintu gikuru sinumva ingene abantu bashaka umwanya wose kuba bari ko baravuga ngo reka tuzura abantu bariko baricwa n'inzara. Abarundi ikintu bakeneye ubwa mbere nuko bashobora gufungura bakaryama bafise umutekano ukwiye. Hanyuma ivyo byo kuvuga ngo abantu bashaka nivyo ivyo byose birakenewe. Mugabo nibaza yuko vyojana nuko abarundi bafise ivyankenegwa ubutungane bagashobora gufungura bakaryama mu mutekano ntangere. Ico nico kintu cambira abantu abarundi bakeneye. Hanyuma rero ivyo bindi tukavuga tuti kwivyo tumaze kubironka reka rero twimvira ibindi bikeneye kugira ngo imitima y'abarundi iruhuke isubire kandi kuja hamwe. Hama abarundi batekane baje hamwe ko nibaza yuko ikintu gihanze abarundi cambere atari subwoko suko umuntu avuga ati ngo jewe ngo ndabonye wanje nuko avuga ati jewe ndafise aho ndara nkaramuka nkaba mfise ubutungane nkaba ndoraniwe nkaba mfise no mutekano wa misi yose haba mu Nyakabiga haba mu muji haba hagati mu muji haba mu Cibitoki canke ari hose kuko birateye isoni kubona kugeza ubu munsi n'imbere yuko ico twita amagume kiba kuva saa 12 nk'abantu bo mu Cibitoki umuntu batamuzi atashobora kugenda ngo ajanye umuntu w'umugenzi ngo aramudepojeje mu modoka baca bamwiruka ko kugira ngo bamwice canke bamunyage bamusohora bamunige canke bagiriki birateye isoni cyane. Nico kintu je mvuga nti nyamukuru abarundi bategezwa kwiyumvira abatwara urundi bategezwa kwiyumvira. Frank Kazo urakoze nawe. Overcome